ndakunda Imana kandi Imana irankoresha si ukwishima ariko ndashima Imana ko ntari byinshi iriko irankoresha ko bw'icubahiro cayo. Hanyuma cambarira ngo nuriye cyatangura kumbarira ngo je ndi umunyabyaha. Ndakanguka none ibyo bivuze gute ngo je numvise no bivuga. Hanyuma ndumva ko nkozwe ko uko nta kimwe na kimwe nari bwidondore ariko ndumva ati uyu muntu akenewe kubohoka. Tangenda gusaba indaro nishengerera aha nabyo niriko ndavugira ngaha ncasanga ari abazamu. Hanyuma kandi benshi ntibari bakijijwe menga bari batatu sije no trompa. Hanyuma barambira ati jewe nje kuranga nabuze aho ndara kandi burije ngoya umusuma ngiye sindiwe ahubwo bwije. Bacambwira ati wewe icara ngaho turatukuraririye. Bose bacibagira bafite imipanga bararabandaririye naraye nicaye imibirange kuko hari shengero ritugagwa. Ngiye kuvuga ngo ivyo vyambaye kuko arugira ngo ubu buhamya cyangwa ijambo ry'Imana nshikiriza ku mateleviziyo ku maradiyo atandukanye kugira ngo bize gufasha abari mu bibazo, kuko iyo Imana igucishe mu bibazo no kugira ngo igutransforme kugira ngo ibyo uzovuga bize bifasha abandi, kuko ntabwo bari wa mbere uciye mu ivyo bibazo. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV muri ko murakurikirana ikiganiro mutanguranye naco. Ni Bella shaka kuri micro za Roy TV nkuko msanze mumenyereye mu biganiro bitandukanye. Uno musi rero nakuzaniye umukozi w'Imana mutumishi uwatoranijwe muramumenyereye cyane kuri micro za Roy TV. Uno musi agufitiye ubuhamya ashaka kugushikiriza ushaka kuba ku mutima, ntabwo nzi nanje ndabwumviraho. Reka ndamuhe karibu ikaze kandi muri biro office ya Roy TV, ubwami bwa Roy TV. Isanzure ni hamaze kuba nko muhira. Reka ndamwakire kugira ngo nawe baramutse agire nico abashikirije. Karibu cyane mutumishi. Muraho neza, ndabaramukije mu izina rya Yesu Umunyanazareti, abakunzi ba TV Roy yo mu Burundi, kandi ashimiye n'abanyakiriye abagenzi banje. Imana ibahezagire kandi Imana ibamugisha, kandi ibikorwa muzobihemberwa mu ijuru ko mwemeye ko ubutumwa bwa buca kuri nombonesha kure yanyu. Imana ibahezagire cyane. Ku mazina ni Aaron Sengiyumva, ndakunda Imana kandi Imana irankoresha si ukwishima ariko ndashima Imana ko ntari byinshi iriko irankoresha ko bw'icubahiro cayo. Rero nari mfise intahe nagomba nsangana n'umuntu wese ariko adukurikirana yofasha umwe canke babiri bivanye n'ivyo barimwo. Nari ahantu sinza kugaruka kuyo natanze, ariko intahe ifasha umuntu yifuza kuva mu byaha bikanka, kuko hari abantu bagomba kuvyifuza ariko bikanka. Nari kuri moto haraciye Mr. Mike, hanyuma nciyeho ndi kumwe ntora kamoto mbaza umumotari ico gihe igitoro cyari cyabuze n'imodoka ntizaboneka. Hanyuma cambarira ngo nuriye cyatangura kumbarira ngo je ndi umunyabyaha. Ndakanguka none ibyo bivuze gute ngo je numvise no bivuga. Hanyuma ndumva ko nkozwe ko uko nta kimwe na kimwe nari bwidondore ariko ndumva ati uyu muntu akenewe kubohoka. Arambwira ngo afise ikibazo kimwe cyane. Yari umupapa afise abana babiri,
hanyuma arambarira ngo jewe uko mbona ndafise abana babiri, ariko mfise ikibazo cyo kunywa inzoga. Ndashobora guca ibihumbi 300, uko niko yambarira, ibihumbi 300 aca ngenda mu kabare nkisanga vyose nayamaze, nkibuka ko atarasiyo nasize ndayamaze. Arambarira ngo ndarusha, ati narazengurutse ahantu henshi narabuze inyishu, ati ngaha naho ubona ndiko ndakora mwijoro baratubujije, nanyoye inzoga, naborewe, rero meze nk'umuntu yatimvye. Ati rero je numva ndongowe no kukubaza kwari ico womfasha. Sinzi wowe ukurikirana ino televiziyo bivanye ibyo wahuye navyo, ushobora kuba ufise ikibazo cyakwankiye guheba, wipfuza kuheba, namba ndagutangarize ngo Imana iracari ku ntebe y'imbabazi kandi iracakwitwararitse. Hanyuma uwo muntu ndamuravye mu maso mbona ararusha, ndiyumvira Imana, umuntu uko yagenza abantu benshi baramusengera, ntaba ari jewe mboneka, ariko icubahiro ciwawe arico kiboneka. Hanyuma canibuka ijambo ry'Imana ryarungikiwe Yosuwa igihe Mose amaze gupfa, abwira ngo genda aho uzohonyuza ikirenge hose ndaguhaye, kandi ico kuza kwatura cose kizoba kuno. Nca ndagyibuka, kuko hajya wumvise umuntu amaze hafi imyaka myinshi yarazengurutse mu mashengero atandukanye, akaba atanyisha araronka, cumva ko akeneye ubutabazi kuri wewe. Onyenja mbwa ntikusha tugende gufata icumba, yari umugabo, tugiye gufata icumba, tugiye do passage, hama dufate iminota 45 dusenge. Hanyuma arankundira, hari mu ijoro ndamusengera. Hanyuma none abona atangwe kubira intuguta mu mubiri wiwe, akaboreka karushe, arabura amahoro, n'umugabo atangura kurira. Numva Imana imuhindurira amateka. Nshatse kuvuga gute? Uyu muntu yari afise umuryango w'abana babiri, yaraca amafaranga ariko yayatwara mu nzoga, kuvuga bari bwahukane n'umugore wiwe. Iki kibazo gishobora gufitwa n'abantu benshi bivanye n'ibihe turimwo. Mu ncamake, uyu muntu maze kumusengera yararose inyishu, aratabagwa nkuko yari yabisavye. Rero ntaje kuvuga nuko Kristo iyo umuhaye ubuzima bwawe nawe arakwitaba. Uyu muntu ndiko ndakubwira harasigaye yuko kandi akora, abura n'uduhuzu two kwambara, kuko yaciye yose yatwara mu nzoga. Banashaka yarampakani ko atanu ubusambanyi ajamwo, ariko yatwara mu nzoga. Ngo akaronda n'impuzu kugira ngo agure impuzu zo kuja kwa gusenga bikanka, akaguma mu nzoga. Uwe rero umuntu uri kurandore urandaba, wowe ukurikirana iyi televiziyo, bishoboke ko ufise ikintu cananiranye, bishoboke ko ufise ikibazo cananiranye. Je dis bien, Imana iracahari kandi iracashoboye. Iyazuye Lazaro amaze iminsi 4 mu mva barahevye, n'ubu iracahari. Yesu yabwiye bajya abantu bari kumva avuga ngo
Mana je ndazi kusanzwe unkoresha, ariko ndagomba aba bantu babona ubushobozi bwawe. Nanje ndavuze bino bintu, ndazi kunkoresha. Ndagomba uyu muntu ariko araraba ino, ariko arakurikirana ino ntahe, yabuze aho abomorera canke asaturira kugira ngo ashike ku bango ryawe ryo gukiranuka, ryo kugororoka. Yabuze uburyo ashobora gukizwa bivanye na entourage, bivanye n'abagenzi, bivanye n'ivyo akora, bivanye n'ahari. Iyi ntahe ni ubutumwa bwiza bimushikeko, kuko wewe Mana ushoboye byose. Narababwiye ndi kuri televiziyo kugira nshike kuri no rugezo ndiko, nuko hari aho naciye, nuko hari naciye, kandi ndabishimiye Imana ko yaba ntabiciyemwo simba meze gutya, naka gasura simba meze gutya, ariko ni kubera Imana. Ndibuka umunsi umwe hari mu Carama, bwari bwanyiranye, ndabura umuntu ampa ahantu ndara, kandi ntarinzwi cyane, ariko bose barampura. Tangenda gusaba indaro, nishengerera aha nabyo nirigo ndavugira ngaha, ncasanga ari abazamu. Hanyuma kandi benshi ntibari bakijijwe, menga bari batatu, si je ne me trompe pas. Hanyuma barambira ati jewe nje kuranga aha nabuze aho ndara, kandi burije ngoya uri umusuma. Ngiye sindiwe ahubwo bwije. Bacambwira ati wewe icara ngaho turatukuraririye. Bose bagira bafite imipanga, bararabandaririye. Naraye nicaye imibirange, kuko hari shengero ritugagwa. Ngiye kuvuga ngo ivyo vyambaye kuko arugira ngo ubu buhamya cyangwa ijambo ry'Imana nshikiriza ku mateleviziyo, ku maradiyo atandukanye, kugira ngo bize gufasha abari mu bibazo. Kuko iyi Imana igucishe mu bibazo, ni kugira ngo igutransforme, kugira ngo ibyo uzovuga bize bifasha abandi, kuko ntabwo bari wa mbere uciye mu ivyo bibazo. Rero aba bazamu ndara ijoro yose bandariye n'imipanga, ariko ubu haraca iminsi tugahura, ababwira ubutumwa bwiza, bakanatangara bambaye ngo ujye ni wa wundi. Byose ni kubera Imana. Nshuti yanje, harahacari ivyizigiro, nubwo ibintu ubona vyarenze inkombe, ibyo urimo vyarenze ingombe. Imana twizeye ntabwo ari Bayali, ntabwo ari Dagoni. Nubwo ubona waruhije n'ubukene, waruhije n'ibibazo, waruhije n'abahungu, waruhije n'abakobwa, dufise Imana ishoboye byose. Mfise ikibazo ndiko ndavuga nca numva ibintu mwe muyera nzaniye, ari abakobwa barusha. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo kira kigabo gifise ikigore cacu, kandi kira kigore gifise ikigabo cacu. Sinje kuri contre ijambo ry'Imana canke ivyo abantu bavuga, nta mwanya ndabiha, kuko je ndi umukozi w'Imana. Nagomba ndakubwire ngo ugira ivyizigiro, ariko hariho ico bitwa mode pass, kugira ngo umuntu ashike kuri destiny yiwe. Birashaka gutera intambwe yo kwizera, hanyuma ukagororokera Imana. Ni wizera ukagororoka Imana, ikakwemera, ico ushaka cyose izokiguha. Akarorero, nta mwana w'umukuru w'igihugu, akarorero nk'umukuru w'igihugu ca Amerika, ko ni wari populaire, ca Joe Biden, yo musaba azi yuko amukunda cyangwa amwubaha, yoreka kumuha ikintu cyo cyose amusaba. Nawe ni wubaha Imana, ukava mu vyaha, ivyo bibazo vyawe ubona tanzira bifise, ubwo busambanyi byanse kubuvamwo, uko kuborerwa wavyase kuvamwo, izo nzoga, gukunda inzoga byase kuvamwo, Imana yiteguye kukugirira neza. Imana yiteguye kukugirira neza. Dufise intahe y'abantu benshi babivuyemwo, atari ubushobozi bwa, ariko kubwe Imana ishoboye byose. Rero ndagusengera aho uri, nubona intahe igufashe,
kandi Imana izoguhezagira, kandi Imana iragukunda. Ntabwo Imana yanka umunyabyaha bwo yanka icyaha. Rero Imana yanka icyo cyaha cyawe, witeguye uhe kaze umutima wawe, hanyuma wature Imana ikugirire neza, kuko nta wundi munyenga, nta bundi buzima atari mu Mana. Mwani majambo muri byavuye ngo nta atamana nta buzima. Nawe wogira amafaranga menshi, wogira ibikwegana, ariko atamana ibyo ufise atamahoro bifisemo. Nta nyinshi y'abantu bafise ibintu ariko babuze amahoro. Ariko ndakubwire mugenzi, urondera Imana, Imana iguha amahoro kandi iguhe ubuntu buguha abantu. Imana ibahezagire. Nizeye ko menyesha makuru turi kumwe arabaha contact cyangwa azobashirirako. Hagize wewe ufise ibibazo nk'uwo muntu nari mvuze yarafise ibyaha bikanka ko abivamo akavyifuza, kuko Satani araturondera cyane akavyifuza. Twahawe ububasha bwo gusenga, bwo gusengera abagwayi bagakira, kuko iryo sezerano twayihawe n'Imana. Abagwayi bava mu byaha bakava mu byaha, abatura bakatura. Imana ishimwe cyane kandi Imana ibahezagire. Mwakoze cyane mumenyesha makuru Bera, Imana namwe ibaho umugisha cyane. Amen. Amen. Murakoze cyane ku naye mwadushikirije, ndibaza bumvise. Reka ndabashimire rero mwebwe mwese mwakurikiranye ubuhamya bw'umukozi w'Imana uwatoranyijwe. Ufise icyo umubaza cyangwa se hari uko ukeneye gufashwa, nimero ziwe ziri ngaho hasi kugira ngo imitima nayo igaruke ku Mana. Ufise ubuhamya, ufise ikikugoye mu buryo bwa mwemu, urashaka kumurondera kugira ngo ashobore kuba nawe yogufasha nkuko asanzwe afasha n'abandi. Yari Bella Shaka rero kuri micro za Royal TV, mu buhinga bwa kamera ni Elfred yadufashije. Rero tuzosubira kandi naho ubutaha. Mugira aho muba mwubahwe, mugira ibihe vyiza, ijoro ryiza, igitondo ciza, bivanye nuko muri mu burere butandukanye. Naho ubutaha rero, bye bye.